twumvise rero yuko hano uburimyi ari ikintu bashyira imbere cyane. Mwebwe murumva ko mwaciye muhabona kuya baserukira n'umwese bavuga ati yego hari abari mu burimyi, hari abandi bari mu bikorwa by'amaserivisi n'ibindi. Twebwe rero mu gihugu cy'u Burundi ko musanzwe mubizi twashize uburimyi imbere. Kuvuga ko dushize uburimyi imbere, turifuza ko uburimyi bushobora gutuma tuduza ifaranga ryo Burundi. Uburimyi nico bivuga, ni ukuvuga ko ibindi bisata, ufate nk'ibisata by'amabuye y'agaciro, by'ubutare, ibisata by'amabarabara cyangwa by'amatransport atwara ibintu n'ibintu, abantu n'ibintu, ibisata bindi bishobora kuzana amahera, bishobora gutuma igihugu kigira icyo cyunguka. Ibyo bisata byose turifuza ko mu minsi iri imbere bizoshobora gusahiriza uburimyi n'ubworozi, kugira ngo abarundi barenga 85% basanzwe ari abarimyi. Murumva ko bose bahagurutse bagakora, noneho ya mahera yoshobora kuva mu bindi bisata akaza gusahiriza uburimyi n'ubworozi. Murumva ko 85% boba bakwiye kugira ngo bashobore kuduza koko umwimbu ushigikira ifaranga ry'igihugu, ifaranga rikaduza agaciro. Noneho amadevize avugwa turondera, ahubwo ayo madevize agakwegwa n'ifaranga ry'u Burundi ryoba ryaduje agaciro. Kuko tubicuritse tukavuga yuko amahera y'amadevize akaba ariyo twipangako, ayo madevize twebwe ntayo dukora, ayo madevize nayo dushobora kuronka avuye mu bicuruzwa canke mu bintu dushora hanze cyane no mu mfashanyo. Ariko ayo madevize murumva ko twebwe ntituyakora. Noneho bikavuga rero yuko natwe muri iyo si turimo twebwe Abarundi, ifaranga rero ritaye agaciro hanze mu bindi bihugu natwebwe biradushikako, kuko na cyane yuko ifaranga ritegerezwa kuba rihagaze ku mwimbo w'igihugu. Noneho abanyabura bakavuga ati none ibi bigiye kurandagata bushika hehe? Ibyo rero sino bigumako cyane, kuko nashanda babwire ko izo ngorane ziboneka muri ibyo bihugu natwebwe ziradushikako. Kuko tugiye kuraba agaciro k'ifaranga, hariho bamwe bashaka kugira ngo baharure ati ubwo ifaranga ryata agaciro ry'iburaya cyangwa bagyagize ingorane ati n'iby'iwacu nuko nyene bica bigenda. Icyumviro sinda chance, ariko none nimba ari uko bigenze, iciza coba ari ki? Iciza nuko tutoreka kuza turaba cyane ifaranga ryo hanze, mugabo turabe cyane ifaranga ry'u Burundi cyane ifaranga rya hano. Ingene iryo faranga twoshobora kurishigikiza umwimbu, kuko umwimbu ni uduza agaciro k'ifaranga. Muriko murabugira aha rero mwebwe hano murabambere mufise ububasha, mufise kandi n'ubushobozi bwo guterera kugira ngo ifaranga ry'u Burundi agaciro karyo kaduge. Aha rero ntimuze mwiraba gusa muraba hano muri umuntu avuga ati ekubwo ndonse igitoki cyanye ndonse ibiraya cyane ndonse iki muhereze hano. Oya, ni mumenye ko muri nk'intumwa, muri dufate nk'intumwa abaserukizi b'u Burundi muri kino gihugu. Mu bindi bihugu hariho abandi bariko bagenda baduserukira bagenda kurondera akazi, hariho n'abandi turiko dushaka kuza turungika kugira ngo baje mu bindi bihugu baze kurondera ubuzima, noneho bagire icyo barungitse mu gihugu, barungikiye imiryango, noneho n'imiryango itera imbere n'u Burundi utera imbere. Iyo rero navuga ko kuri mwebwe nuko byumva ko ari umuhamagaro. Rero twebwe icyo twofasha mu Burundi nka leta y'u Burundi cyane
ubutegetsi bwose, ubutegetsi gushinga amategeko, ubutegetsi nshingwabikorwa, imwe n'ubutegetsi bw'ubutungane. Icyo twokora ni uko twubaha ibikoresho. Numvise bavuga bati hariho nk'amaviza aragoye, uretse n'amaviza kumbure hariho n'ibindi dushobora kuzogenda tuganira imbere mu minsi iri imbere n'aba bayobozi ba hano kugira ngo noneho ibintu bigende byoroha.